hari abantu bantumye ibibazo bitandukanye nza kubabariza kuko kenshi mwebwe nk'abastari kitaravuga byinshi ndakuzi uvuga ati jewe nitumye urumva abantu baradutuma abantu bigeze gutuma reka naho mwahuriye bivese vraiment wewe n'ingenda kubona dushaka tuguha amafaranga ariko kimwe gusa ukore action imwe muri zi action zibiri shaka swat ugure parcelle ubake cyane ugure umuduga ugenderamwe wotangura gukora iki nka bifese nko mu star tutwemera uko bigenda kose nakubwiye ko ata permission jewe nsaba mu kugira ndirimbe urumva nimba nkeneye style kanaka nimba nkeneye kudisingana nawe ndabibaza ndabikora kubera ko mba numva nyene mbanzi ico bimarira mbanzi niyo bishika rero jeje nyene nije nabonye nkumaze kumva barapera ngahe amaze kundisinga gaje haro nabanyita badogo bangira kunyo ugasanga nyene bo barabirekuriwe fresh bifese arakunda abana of course iki ni kimwe mu bintu je maze gukubona ko sana urakunda abana nalimbira gose nabifuriza kazoza keza ndakinisha bifese amaze kwibaruka afite umwana afite kibono yana mfise kubera iki na decision ndafata ni birashika basa kwagiriza imbaye nivyo je sindi umuguruguru rega urikingira iyo bishitse umva ndakubwiye wowe urisutwa kandi urarengeje imisi yose muri kurambaza ibibazo by'udusutwa Isaac TV ho One, two, bakunzi ba Isaac TV muhingo zitandukanye aho muri hose. By the way, merci beaucoup umaze kugira subscribe in Isaac TV exclusive zose zitandukanye zisanga naha nyene. Amasaha 28 notifications z'ibiganiro bitandukanye, abatumire batandukanye, abastar batandukanye kana bandi bakora utwabo batandukanye bose basanga kuri Isaac TV. Isaac class kuri my see behind the camera Juma Jokes. Uno munsi ni exclusive goshe cyane ikigano kiza kuziba kiteza sana ndi kumwe na wa mu rapper wa mu niga siko mvuze ko ari mu niga biba bisa neza umutipe rero tukurana igani imisi yose birakomera sana ni Bface on the floor Bface ndabugize boss ndabugize nanje susuzu duherukana gyari Bface kaje nibukana nanje ndavyandika okay sawa Bface by the way hari abantu bantumye ibibazo bitandukanye nza kubabariza kuko kenshi mwebwe nk'abastari kitaravuga byinshi ndakuzi uvuga ati jewe nitumye urumva abantu baradutuma abantu bigeze gutuma reka naho mwahuriye wowe umbwira bagutumye wowe niwe witumye aba fans yes niwe wowe ni uvuga ati jewe ndafise ivyo nshaka kubaza apana uvuga ngo bantumye Buya Bface birashika ugasoma ama commentaire ari musi y'indirimbo wapostinze kuri YouTube canke mu biganiro uba wakoze nico nta na rimwe commentaire zose ntigezwa kuziraba kubera ko ziya nizo zuba ku artiste nizo zifasha mu bikorwa uri kurakora nimba wabonye yuko batabikunze ejo uzobihindura nimba babikunze naho uci wongereza ko kugira ngo bibe vyiza gusumba rero utabisomye nibaza ko akazi uri kurakora ntubuzi yo voilà ariko sinozishura muga ku ndirimbo yanje ndazishura mu kiganiro je peux pas kubera oya ngaho no wandekonye udekonye nibaza ko biri mu bintu bituma subscribers biyongera kuko abantu baca bakira ama account ya fake ugasanga bariko jewe no kuri Instagram umuntu anyandikiye nje ndamwishura ubwo nyene mugabo kuri Facebook sinshobora kubera ziba ari nyinshi gose zikakugora nawe ufite n'ibindi bintu bakora ariko Instagram ni ikoresha abantu bake urinze uparvena ko hanyandikira ndakwishura nice Bface bimwe mu bintu abantu bantumye ndakubaze ikibazo ca mbere bazi bageni ibibazo biri bizarre kuntu ariko birasi ko nkanura burya rero kubera izuba nibagiye amarori hari hasi urakunda amarori Nusa amarori yo gushaza amarori y'amaso usigagura amaso none wahora ubona je yagiye amarori arayifyeri kwe je ariko navyibaza wapi nta nubwa mbereye nta nubwa mbereye sino yajya kwifyeri vraiment sawa ikibazo ca mbere abafans bawe bantumye bana n'umufanzi kabisa wagukunda sana kurikirana sana yambwiye ati aza ikibazo ca mbere mutubarize Bface for real shopping y'impuzu ayigirira nibazo biri bizarre kuntu ariko kubera abafans babibagije ku cyubahiro cyabo reka tubibishure
jewe ndayigirira mu Burundi ndayigirira mu Burundi hari impuzu nyinshi nziza icyo bashaka kumenya bashaka kumenya hanini ni kombo hanini ni magazi zirashanze bivana n'iyo mba nakunze essentiel none si uko ubona mfise look nziza sawa ivyo vy'amakombo canke ivy'ibishweka canke ivy'ibiki nibindaba je mbonye mberewe ni fresh tu winjiye mu nzu wawe twinjiye mu nzu wawe nibiki duhura navyo byinshi mu byo usanzwe wambara kenshi kuko hari ibintu usanga umuntu akunda sana usanga hari inkofero nyinshi birato byinshi sheneti nyinshi imipira myinshi ipantaro nyinshi amabutura menshi dusanga iki wawe kidomina ibindi amakabutura nta nimuzobona amakabutura nta nimuzobona kubera situguru dutoya amashapo ni menshi na Timberland ni nyinshi ibindi navyo urumva simpakanda bidetaye hari igihe navyibuka mugabe ivyo ndabizi neza ko nivyo bintu naje nkunda kubera ntakunda kwisokoza ishapo nico kintu ca mbere gituma umushatsi wanje ndawunyegeza nuko no rumune bwiye kwishokoza rega ni nakazi kwisokoza nakazi sana bizoshika bifese isige mukorogo kuba umwirabure mane ni chance zatari nabivuze muri la difference kuba mu black na ma chance ya grave sana umuntu akeneye inzoba arayironka muri 2 semaines kwanza nikera 2 semaines muri 2 jours ariko ubwirabure blaza naho wisiga imivyiro naho wisiga amakara mugeza ngo urayironka ariko haro batubwiye yuko umukorogo ni noti muta naco bintwaye ababikoresha wewe urabibaza ababikoresha je bimbaza ariko jewe n'amavuta ndayisiga gake gashoboka di naturel kunyene sawa Bface agiye muri studio ibintu bibiri ateza kuba kwanza afise avanye kwaja muri studio ibintu mbafise uteza kutwara muri studio uteza kugenda bitwara bifashike bigufasha ndazi mu inspiration yawe mu inspiration none rega iri mu mutwe none umutwe barawugabura none barawudetaye oya byose biba biri mu mutwe ama kiretse ivyo nandikiye muhira mbafise urupapuro muri kumistari ari byo nandikiye muri studio nka kujya wansanze yo hajya ntabijya nakoze nibyo nandikiye hajya ni kuvuga muri uwo mwanya ntaco nzanzanye kiretse nka stilo naho ndayisangaho kuri studio nibo baho badafise amastilo yego no sawa Bface uramaze kubazwa n'ama media menshi ibinyamakuru byinshi ibibazo byinshi ariko hariho ibibazo urushaka bakubaze ntibakubaze nibi nta na kimwe je umbaza ibyo ushaka wewe nanje nkakwishura ibyo nshaka sawa je urumva muri no mwanya sinaje kugira ngo wewe ngo ndakubaze naje kugira umbaze sawa bizoshika Bface akine filme cyangwa bamukeneye mu mareresi yo kina fresh yego no kina bivanye na sujet ishobora kunyorohereza ko peut-être ari byo ntoshobora ibyo ntashoboye nanje nkatsinda vyihoze scene Bface atokina naho muhikina atokina niyahe scene oya byo vana na mood rega zose ni action ni action sawa Bface aramaze gutunga umuduga mu buzima bwiwe naho ndatunga cyane ariko ni Rwanda gendeshi imiduga yose mubona ngaha ni Rwanda taxi zose zibujumbura nizi wanje kubera nuririyo nshaka ni nkuko inzu zibujumbura zose ni Rwanda je nja muyo nshaka hajya mbere hago uwubatse upanza nja muyo nshaka none sivyo hajya bapanga nibo bahiriye kubera ko nshaka kubikirira jenshi ngenda shaka mu kinindo shaka umva ho shaka tu ivana na decision yanje tu turaguha amafaranga ilfo utore kimwe hagati bagira gutoza umugambi urahawe amafaranga Bface utangura kubaka utangura kugura umuduga muri uwo mwanya je no menya ico ndayakoza kubera je ndi umuntu w'umugabo we ntiwontoza umugambi nkora ariko nishura bagwaye apana iyo shwa Bface vraiment we bivanye n'ingenda kubona shaka tuguha amafaranga ariko kimwe gusa ukore action imwe muri zi action zibiri shaka swat ugure parcelle ubaki canke ugure umuduga ugenderamwe utangura gukora iki nka Bface nk'umustar tutwemera je no kora igikenewe muri uwo mwanya none nk'ubu bazi yuko mbega ndakubaza kuri umwanya ukeneye iki muri bibiri muri uno mwanya ugira ubimi none utagira ubimi ariko umufana ashaka kubivuga no inumire ntacu sivyo munsi yabimpaye nanje nzomenya ingene ndabikora sivyo bisanzwe ikintu cyose bivana na mood urimwo bivana n'umwanya urimwo hari igihe umuduga utabukenewe kandi hariho n'igihe parcelle itabukenewe bivanye na situation urimo rero biravana rero umunsi no byoba bihari gutyo ari bibiri cyeno menye ingene ndabikoresha nk'umuntu afise ubwenge imwe mu bibazo nakiriye by'abafans ndacyari mu bafana imwe mu bibazo by'abafans bagenda kubaza umwe yambwiye ati mumbarize Bface arafise carte amicale
ndayifise iri he ariko iyo mfise ntabwo ari izi nshasha mbe bazita gute ni bazita electronique bazita gute nayo nibuka iyo mfise n'agapapuro natoye kera hareze igihe kakandi ba complete na stilo mugabo izubu ziba zimeze nka permis sinzi ko urabibona ntaho ndaje gutora mugabo niyo ni carte hono yerekana hose mvuga ko ari yo muri Amical yego mugabo nyene ivyimviro je mo nanshikiriza ntibabikurikiza urumva rero naho ndi kumwe nabo ndumva ko ntari satisfait ibyo propose ibintu ndabapropose yuko baza barakoranya amanama y'abartiste gira have bijya bintu byo kuza baraterana amajambo byo bavyiza bagiye barabikora bakabahuza bonyene entre yabo byo bavyiza sana sawa big face on the floor uramaze guca mu ibarabara harabambutiage uramaze kurengana mu ibarabara juste n'amaguru haraba ambutiage neza ushobora yuko ebana ntibikenewe yuko kandi nzogenda n'amaguru biramaze gushikira ino etape iramaze gushikira none utagiye n'amaguru wogenda n'amaboko kuva nko ngaho ukaja nko mu quartier n'amaguru fresh utemera n'amaguru hakaba ambutiage yise abantu bakakuzurirako iraba nanje nce nirinda kuhaja mu gihe nzi neza ko ntaronka ingene ni déplacer nce ndabireka hama nakubwiye yuko n'udafise imodoka aragendera mu z'abandi amataxi aruzuye je mfise yo kuri taxi none hari kibazo nazo bintwaye umunsi vyashitse nkayigura ni fresh itabonetse naho nzo ndapojeje no bundi itaraboneka sinarimbaye sawa fresh sana gusa naho mba ndi mu muduga harabambute yaje umuntu yakubonye arasanzwe ari umufana wawe agukunda arakwegera akavuga ati bana je ndifuza ifoto canka arafise ikibazo akubaza kwa kundi urutwenga obidusubiriramo ndashaka gusubira mu star umwe muri ya ndirimbo aka kantu kansubirira yani bikama ari ivyo nico tuma rero kugira ngo uje mwibarabara uvuge ati ugomba wisanzura ugende mwibarabara urabibona na hariya hepfo ko baruzuye bariko bararaba umengo nisovye ko je sinzi sawa ariko ni fresh tu biratwereka yuko tuditamba twirorera biratwereka ko dufise abantu badukurikirana bikaduha n'inguvu zo gukora de please uhuye n'umuntu avuga ati Bifes aragara mwishura gute jewe biravana n'ingene mbameze hama muri uwo mwanya biravana na mudu ndimo ariko icyo nzi cyo nda respect umuntu wese n'iciyumviro ciwe nda respecta umuntu wese na ide yiwe rero abivuze peut-être aba yarabibonye ariko mind yiwe nikora nk'iyiwanje kandi nikora nk'iyiwawe arafise ingene abibona ubundi atabibona rero arafise n'ingene abikomante ntufise umva no muri zi commentaire munsi hari habashobora kugutuka atakintu nakimwe wavuze atana kimwe muhuriye ko atana kimwe mupfa ukumva aravyadukanye nyene uko nyene rero umutungu uko nyene kubera ko ntacu hindura rero jewe ambwiye ati ndagara ndamubaza ati kubera iki nagize iki hama rero gacabikosora nimba byarashitse nkaba naramugaye ko je ndamusaba pardon mugabo icyo nzi cyo siyo ntuze yanje umuntu wari wese ndamurespecta cyane sawa Bifes ibibazo bibiri bifatanye ikibazo cya mbere ivyangombwa ufise juste nka identité nka karangamuntu passport permis ibi bintu bifise canke biri mu migambi canke navyo bise tubimenye gusa tumenye ibyangombwa bya office exactement identité yo ntayobura karangamuntu nayobura ugira intware hanze dushaka kumenya yuko passport urayifise nimba ushaka passport ugira intware ari abantu bako turaba Bifes ugasanga barabikeneye bavuga ati Bifes uzomuzana hanze yanakubwira ikintu kimwe abikeneye passport urayirondera umwanya ungana nabifise rero ndakubajije urayirondera umwanya ungana bivana birenze biba ntayo nobura ariko ndafise inkoresha zibi ndafise laissez-passer ndafise na passport ndafise na permis même si atamunduga ndagura ndafise kandi na identité turabe ndafise kandi na carte Amical turabe kimwe muri ivyo ndakubajije ugomba umpa akazi turabe gusa kimwe muri ivyo twebwe ugira umpa akazi peut-être no biguha Okay, Bifes arakunda abana of course. Iki ni kimwe mu bintu je maze kukubona ko sana. Urakunda abana n'abarimbira gose. Nabifuriza kazoza keza ndakinisha. Bifes aramaze kwibaruka afise umwana, afise kibono. Oya namfise. Kubera iki? Na decision ndafata. Ni birashika basa kwagiriza imbaye. Nivyoba. Je sindi umuguruguru rega. Urikingira iyo bishitse. Umva ndakubwiye. Wowe uri sutwa kandi urarengeje.
iminsi yose muri kurambaza ibibazo by'udusutwa gasi je ndatumwa ndambaza nawe ugutuma nawe urituma wewe urazi kwituma icyo ari cyo oya gusa icyo umenya cyo ibibazo by'ubusutwa oya nibazo zoshaka tube clear ku bantu none par exemple ndakubaje ati B-Face wohanura abantu yuko bakoresha condom none je ni ikibazo cy'ubusutwa wowe bahanura iki wowe bahanura iki ni kibazo mbaje wewe no cyo mbaza nani nani ndakubaje oya wombaza gute kandi utaje kumbaza wavuze ko utaje kumbaza umuntu wese ashaka amagara meza ari kingira nyene na B-Face ari kingira fresh nakubwiye ntusiye kumbaza ibibazo by'ubusutwa okay sawa urize vitu ambavyo yani watu sawa okay fresh B-Face birashikuka bakalme muziki hari umuntu yagize kumubwira ati je ndakene B-Face umunsi umwe azo disinge kandi disi wazihevye man nkinya ndimo rwa gusohora ijya ndirimbo ya ndirimbo ijisige buke yitwa gute ndayibagiye ninze ndaba ijya ndirimbo ndaba abantu bari bibeza yuko ari bonge la dis kudisinga ariko barabihagaritse baragukariye barabwiye ati uzo bihagarike wabonye yuko bidakikenewe kandi cyangwa wabonye iki urumukunda kudisinga abandi barapera urumukunda kudisinga abandi bantu muri kariyeri ari gusa n'abihagaritse nta numwe nsaba permission mu kubikora nimba barabihagaritse ndabikora je nshaka peut-être ntiharage yego none urukora biga oya uretse nico uko bigenda kose nakubwiye ko ata permission jewe nsaba mu kugira ndirimbe okay urumva nimba nkeneye style kanaka nimba nkeneye kudisingana nawe ndabibaza ndabikora kubera ko mba numva nyene mbanzi ico bimarira mbanzi niyo bishika rero jeje nyene nije nabonye nkumaze kumva barapera ngahe amaze kundisinga gaje bararenga nka 10 ariko jabo abo numva nyene ko bagerageza n'umunani abandi barenga ko nka bangahe nimbiza murongo urumva jewe igihe nabivuga nasavye 10 rero 10 ntibarakwira rero munsi babiri babagaye rero basi ni babiri gusa bararenga nka 20 aba nabo wayuguruye abona kugiye yuko numva nyene ko bagerageza n'umunani ndacarindiriye rero disi abantu babiri bakwire hama rero nzikorerako kandi jewe nakubwiye yuko mu kubikora nawe nsezera ndabisubiye nawe nsezera avuga ngo uza gusiga ubanza kumurorera ukitegereza kandi uzoyigira nk'indamwibutura umutwe yigira nk'indamwibutura hama rero nyene ukamureka tu kimastil bagasubira nikura gasubira unamwacha yo wachilia kabisa nampira ukitumbua hajya bibaza hajya ndagutera black ari umugani bacango uhuye ninyo isinziriye ayita inkovu manake migari ni kwawe bibe iyo migari nibaho sikiye uwo nahoze ntibisigura yuko mba nabireze ndabareka tu nyene bakinyukura ko bagashaka kinyukura fresh ari nabanyita badogo bangira kunyo ugasanga nyene bo barabirekuriwe fresh ariko umunsi na uzore yajisa reaction yawe niyo mbi ariko je nasanze ari je baririmba nka Yesu gute urumva hari ukuntu umuntu aje muri studio akaririmba couple ya mbere ya kabiri ya gatatu introduction chorus n'ibindi byinshi ari wewe wonyine ariko aririmba je gusa sivyo ivyo maze kubona ku barapero barenga hafi hari n'uri mu gukwiza album andirimba rero je sinzi ko yanyitiranije na Jesus kandi baririmbira Imana naho akaza kuririmba je sawa rero ariko barabirekuriwe babandanye gusa nyene ndiko ndabiga fresh aina no maje ngenda n'umwanya kandi ntibishiremo inzigo slow by slow umunsi uzoza ntibizo bagwe nawe yani fresh naje ndabikunda bijya bariko barakora je narabakanguriye gukora kuvuga baranyumviye sawa rero kubona baranyumviye ni réussite kuri jewe umwe mu bafans bawe uremeza neza ko rap mfise aho nayishikanye jewe kandi ndaheza ego rero muri uno mwanya nubwo bagira ivyo bishakiye byose barazi condi yes kandi nigituma bandisinga barazi ico bakeneye kuri jewe kubera ko imbwa zikurikira amagufa always igufa naho uritere urana ko turi muri etage ngira ngaha igufa ko uritere hari imbwa itegezwa kurikurikira sipoza rero ko ndigufa narira nabari imbwa sivyo iyo nje hose barakurikira kubera ko niko kwandika bajya barapera ko disinga n'imbwa
iyo ntaraheza kuvuga ubanza unyumvirize turasigura ijambo urumva jewe uri gufatira n'imbwa natanze example yuko imbwa zikurikira amagufa sipoza ko ndi gufa nabo bose ari imbwa urumva je rero uko bigenda kose aho nja hose urumva no kuvuga ahaja hose usanga ari jewe nguma ngaruka mu kanwa kiwe ariko mimi sina muda ntavyo niyumvirako umunsi navyumviriye ko rero babirindi ni fresh sawa by the way navyumviriye ko naho bapowesha umuntu wese afise imigambi sawa reka fata umwanya ndagushimire Bface wishuye neza ibibazo bantumye byose nabishikanye kandi baryohewe ndibaze igino garicyo kiryoshe gusa Bface mu birakenirwa yuko nanjye nibarize utubazo twanje tubiri twanyu je nta kibazo sawa naho tuba twinshije naguhaye umwanya nisanzure rega n'abanyagihugu barafise ibindi nyene bashaka kumbaza wewe byinshi nabibarije brother nthatho nthatho sawa Bface on the floor gushaka n'umwanya afite imyaka ingahe y'amavuko narakubwiye utagira umakazi ntuzose kumbaza imyaka iyo myaka yawe kumbaza identité ntuzose kumbaza passport wewe nizobugira unyuriza indege nizobugira umpesho wewe rero uzopowesha umbwire wowe umbaza ibindi bibazo nibikenewe rero nibijanye ariko umunsi warashatse kumakazi uzompamagare hama nandike contrat ndayicomplete n'imyaka zatimenye byose uzoshimenya sawa hajya wavutse basi tariki zingahe umwaka wawe wowe ugomba umesi dushaka kumenya basi anniversaire yawe umugirire surprise umunsi wa nife ya basi umunsi yageze uzomenya abakwiriye kubumenya urani complete sawa nyuma ya ndaba iyi song igurikiye ni yahe inyuma ya ndabe none ntubona ko ufise contrat akwete wewe kumbe unakuwaga na contrat isheze kuvuga video una video rasohora no ari video rasohora bigira ko ari video rasohora je nako je kuvuga video new song video official video uro gusora video kera vraiment indirimbo ya best rapper in Kenya ni best rapper yaraheze na pina raheze best rapper in Kenya none ameze taturasora video yindi video bona ko ari make none ndi muri competition n'abandi barapera oya ntasuko sawa nta tuvyibaze umwe wese akorera kuri gahunda zi wone ntiyaragera hagera hatagera je umunsi hageze nzobikora kandi nibaze yuko video iyo ndayisohoye ndayishira kuri YouTube ndaposta rero utarayibona wewe ucupowesha essentiel nuko mbandanya nkora sivyo haya kuhusu nayo urumva nishayisi bazu iyi feeling rero ndindira ibindi after ujuzi mikuwa nyingi sasa ugomba ndazihebe imbere yo gukora video ntubanza gukora audio ariko na video banda kubajije imbere yo gukora video canke gukora audio canke nishura kandi urangora sawa imbere yo gukora audio imbere yo gukora video banza gukora audio none nanje nabanje ama audio hama video zizo ari umunsi n'umurigero ubona audio na video zisokera rimwe iwanje nta munsi n'umwe nta munsi n'umwe ariko urateba rero ndateba nditonda nyene nawe ugomba nyirukanze kubera ndiko nsigama nanjye Bface reka je ndagushimira hama akabazo kanyuma kabisa je ndabariza abafans twarabonye ko gusozera ikiganiro twarabonye ikiganiro twarakora ikiganiro tubwira yuko hari imipira ya Bface irahari vraiment n'ubu ntayo tubona irahari muri village na manariko ndayiposta niko akundi rero wewe uza kumbaza utanagize na control ikibazo umva abantu uraze ari abantu benshi baba bari hanze za diaspora zahe baba bakeneye ijya mipira kwironka biriko birabagora vraiment bahe address basi yoroshe none muri village market abari Bujumbura niho bahashe je nibaze yuko umuntu wese akurikirana konte zanje kuri Instagram Facebook page yanje antuka no kuma YouTube nibaza ko hari ama video amwe nambaye izi ya tricot naravuze ahantu bashaka kuzikura incuro nyinshi cyane bisigura yuko wewe uza kumbaza utacekinze n'ama konte yawe kandi iyo ni erreur Siere nubikati umva Bface jewe ndaguchekika kandi Bface bibaza yuko je nakurikira none nimukurikirana gutwi kurambaza iyo zi je ndiko ndakubariza abantu bari hanze bashaka kumenya ingene barungize none bari hanze je ndazitransfera kuri Bluetooth naho nazirungitse naho nyene urumva Nija bashaka kumenya rero ntabwo ari kuri Bluetooth cyangwa kuri ariko gabato Bface arangora abo ni ngora kandi wewe uranyayaguza sana uranduhisha kuzari byiza bibi ariko sino kureka taka pero tuwa narashatse mvuge buke ari ugasanga ukuvugisha muri note yo hejuru muri troisième voix nanje abantu bari mu rugo baryoherwa bakerebuke gato tuba kapela kidogo
akapera kamanye mbogani ari indirimbo yawe imwe nkunda ya ndirimbo Juma Jux ni yagute indirimbo hariho indirimbo yawe ijya warimbisha abajya bana sha ni mubakunde nje bashaka bagomero hande umwana kwisi asigura byinshi yo umwana negete cyane byamuvisa kumuha agateka kamukwiriye yamaye mubakunde mubaye icyo bashaka bagumira iruhande ijoro n'umutaga gabo ebana isogera tisa sana hama reka ndagushimire B-Face twakoranye neza twakoranye neza ariko mbijije amayasho mvugisha kenshi mvugisha nyene cyane hama ariko aradukurikirana nibibazo je ko mba nashavuye ni kubera gusuba wanteye ishavu atatuko turablaga fresh sana hama akarimbo kanje gashasha naho wakirengagije bakita haya kuhusu yeah man umuntu wese aje kuri konte yanje peut-être atarayumva agire subscribe hama ashobora kugira commentaire numvirize icyumviro ciwe bari subscribers baduze sana naho wanyegije ariko turababona ahantu ara nta kibazo uko bigenda kose nibaza ko vyo banivyo hako bigenda bikoroka sivyo none nibaza ari honneur kuri jewe no ku gihugu kubera ko je nahura no mu artiste ari international atumviriza radio yo ngaha azoraba konte zanje ko msaba nkurikirana nice baraza gushaka guhakinga nta narimwe zo bisebe ntibizokubeka bibaye tuzovyakira man iminsi yose zo wige kwakira ikibazo cyacu cyose bisanzwe kubera ko ushizemo inzigura gwara umutima urakoze cyane nari kubera B-Face on the flow mwabyumvise rero bwana Boniface tugiye byinshi bitandukanye kubyeka ubuzima bwiwe utubazo twose turi bizarre utubazo twose tutandukanye natumubagije kuko mwari mwarabimenye bagiye kumbaza oya nta kimwe ntituzosubira vuba B-Face niyo sora video neza kuzokurondera ndayidisi tutagura iyo video uko jewe cameraman tumuha umwanya yimvire nta kindi gisigaje nakiri kibazo sigaje umbayigira amazinga ngaha umbayigira amazinga ngaha ugira ingurire nzisi muzose ugira ingurire na shaka kumenya izo grama zinga nimba ugira ingurire ni bon ariko iyi ni 140 gram yes iri kumwe niyi babo ko vizuri wambaye mitahe ni bisanzwe shaka kupigwa kache nishapigwa kache simu yangu ikapotea tu Antoine na Antoinette na Jane na pole sana lakini sikupigwa kache hano umuntu yayinsahuye nkuko umengo twabivuganye ariko nyene iminsi mike yanzo namutoye kubera naramumenye kandi azogira ibibazo from pole sana kumbe bere mazushika bakakwibana nta nuko sikurahe pole ariko nibisanzwe waraguze yindi ariko ndafisinde iyo turara ni marque ya ntumbaze ivy'amamarke ni telefone man essentiel nuko dushaka kukominikana n'umuntu ari we wese bibeze je nishobora kugenda rigashika message ikagenda na bindi bongo plus niba yapasse kuri ecran bita passe kuri ecran wewe nari kitwaye iko vizuri kitwaye vraiment tu Antoine kali kani shasha kabisa ni kuvuga yuko rero ukwivye ntakuruta ndabeshe nice ariko ni fresh rega nabo baho gute nawe nibo baho bari bashikiriwe nabo nyene bari bashikiriwe nabo bonye bigukundi uze wibe ntaso yoto bagugongora amenye wala Isaac Classic Remesi behind the camera Juma Jux kigano twarakorana na byari bimeze neza reka kungora tushamaliza bwana sasa ndugu yangu wewe ni kweli tushamaliza mimi niko nakuuliza none wewe ni kweli kimukumbazi utavugira muri note yo hasi imisi yose wamuvugira muri tenor nushaka guturiye nyene ukavuga uri pose bivana n'umuzuka ubu hari kuri uyo mwana urazi wowe uramuziko nkoresha rero igihe kimwe uramvumbura jewe ndabikuramo abana bye Isaac TV. Oh.